uyu munsi n'umunsi mwiza wo gusubira gukengurukira Imana ku vyiza idahengeshanya kudukorera. Imana niyo yaremye Burundi kandi niyo ibubungabunga, nico gituma twese abarundi twamaze kubona yuko naho Burundi bwaciye mu bikomeye ntibwapfuye, bwarapfunywe ntibwapfa. None raba uno munsi abarundi tumeze neza, twese turi mu rugo rumwe nk'umuryango. None nidukomera amashi iyo Mana tuyikengurukire. Ndakengurukira Imana kuri uyu munsi kubona ubwa mbere tukiriho. Abagenze rujya rugendo ntirwari rworoshe, kubona tukiriho uno munsi nivyo gukengurukira Imana bimwe vyimva mutima. Turakengurukira kandi Imana kubona iyo nyene ariyo yatoye inzira izokiza Burundi, hakaba abarundi yitorera yo nyene bakaja hamwe bagatangura urugamba rwo guharanira demokrasi y'ukuri. None uno munsi niyo turiko tujandajandamwo, si ivy'imbeshere koko. Muri CNDD-FDD nta numwe yovuga ngo ni jewe nabitanguje. Twabonye twese duhura, vyerekana neza ko ari mutima mweranda yagiye iratora yo nyene, tuja hamwe twese turiko turondera ineza y'igihugu. Iyo Mana niyo nubu yagumye iturongora mu nzira zose twaciyemwo, kuko rogira dushikyaha naho ingwano yari yahagaze. Murazi yuko ntigwabaye urugendo rugufi. Uno munsi rero turahimbawe ko tuhimbaje umunsi igihugu kiri mu mahoro n'umutekano, ndetse mbere turi mu mpore. Tukaba tunezerejwe nuko ubu twese tugize urunani rumwe, atamwasi turabanamwo ngaha mu gihugu. Twese kandi dufise urunani rwo guhangana n'ikibazo cy'ubukene. Uno munsi rero nakaryo ko kwibuka kugira ngo ntiduze dusubire kwanjanjwa. Kwibuka iyo waciye ni vyiza cyane. Uno munsi nakaryo kumenya yuko igihugu ari bisanzwe kucigura, si ibintu barinda kugusaba. Mu bisanzwe umwana uwo ari we wese avuka akunda igihugu kandi yiteguriye kucigura, kuko akabura ntikaboneke n'igihugu. Igihugu rero Imana yaduhaye yakigabiye Uburundi, nta wundi yakigabiye. Nabo umunyamahanga wa mu Burundi aguma yitwa umunyamahanga. Ico gihugu rero nico girutungiye ubuzima bwacu. Naho hoziki nta kintu na kimwe gishobora kukikwambura, kuko ni gwawe. Nico gituma umwene gihugu wese ahari ategerezwa kumva yuko yigura igihugu. Shaka ugende mu mahanga baguhe n'ubwene gihugu, iminsi yose uzokwama witwa inyambukira. Mugabo ushitse mu gihugu cawe c'amavukiro ntusubira kwitwa inyambukira, uca witwa umwene gihugu. Hariho rero mugabo abarundi gito ashobora kubahuka akabwira mugenzi we w'umurundi ngo igihugu ntacyo kikumariye, kandi azi neza yuko aryama muri cyo, anywa amazi yaco, afungura ibyo kurya vyaco, agahema impemu zaco, agaca avuga ngo icyo gihugu ntacyo kikumariye. Abo bimenya nabazi ingene bahunze bakabona ayo babonye. Je ndabizi kuko narigeze kuja hanze muri ivyo bihe. Nta kintu kibabaje nkuko muri nk'abagenzi batatu mukurira imodoka muri bisi, mwese ntihagire uvugana n'uwundi kugira ntibamenye ko muri abarundi. Mugashika iyo muja atawuyaze n'uwundi, kubera abo hava bamenya ko muri abarundi. Igihugu rero nakabura ntikaboneke. Ukibuza igihugu ibara riba riguye ku muntu. Abantu rero bavuga ngo igihugu ntacyo kikumariye ni ba barundi bito, bobo bazi yuko igihugu
utagiye kurya ikigega caco ataco ugize gwawe c'igihugu yumva kumenga ntaco kikumariye. Mbega abarundi bose boshobora kuba abanyakazi ba leta, kuko na wewe uvuze ngo uronka amahera avuye mu gihe ca leta ataco wakoreye abenegihugu uburenganije. Abenegihugu barafise uburenganzira bwo kukugwanya iyo uhembwe n'ikigega c'igihugu ataco wamariye abenegihugu. Abo rero ibito nabazi yuko ugiye ukarya ikigega c'igihugu ataco wakoze yuko ariho ubura umugabo ngo niho igihugu kiba hari ico gikumariye, ahubwo uba uri umusahuzi. Ni nk'uko kizira gutwara ivy'abenegihugu ataco wabakoreye. Aha rero duca twumva ikibi cyo kurya ibiturire cyangwa kunyonora itunga ry'igihugu. Igihugu tugihebera n'amaraso yacu, twama twiteguye uko igihugu tucigura tugaheba amaraso yacu. Mbwira ingene wociba utwo cari gifise ukavuga ko wogiha ikizimvye kuri wewe ariyo maraso. Wewe uriko uriba ikigega ca leta, mbwira ingene woshobora guterera Burundi n'amahera 100 kandi nayo cari cifitiye uri kurayiba. Uba werekanye yuko wewe igihugu ntaco cumvamwo ntiwocigura. Umuntu wese yiba ikigega ca leta, umuntu arenganya bene igihugu mu gihugu, birerekana yuko atopfa biguze. Ubu rero tuze turamenya ibimenyetso by'umuntu adakunda igihugu, umuntu atokwigura igihugu. Tumurabira mwenaho mwene uyu munsi no munsi wo guca dutangura kwiyumvira gukunda igihugu. Kubera iki none abantu bategerezwa kucigura? Ubwa mbere igihugu wama witeguye kucigura kuko niko karyosho ufise kandi abanyamahanga bategerezwa kurondera. Wamuzi yuko nk'Uburundi n'igihugu ca mbere cigitangaza kwisi, wamuzi yuko hari abandi bagishaka. Byo babimaramaje ingene umunyamahanga yokunda kugira kunyaga igihugu cawe, wewe nyene cyo ukanka kukigwanira. Ica kabiri gituma umuntu yigura igihugu, igihugu ni ca twese rutegerezwa kinganamo. Iyo habaye akarenganyo, ubutegetsi bubi butegerezwa kugwanywa. Ubutegetsi rero bubi no butegetsi burenganya. Iyo urenganywa mu gihugu cyawe c'amavukiro, ico gihugu utegerezwa kwigwanaho kugira gisubire kuba igihugu nawe wiyumvamwo igutungira ubuzima. Nico gituma rero mu byo twaciyemo, ivyo twaciyemo hagiye haraba amagume kubera izo ntwaro mbi z'agacinyizo zitoteza abenegihugu. Ivyo turabizi no mu masezerano mpuzamakungu yuko iyo haje intwaro z'agahotoro n'agacinyizo zirenganya, abenegihugu barafise uburenganzira bwo kwikura kw'izo ntwaro kugira bashireho intwaro zibakingira. Abasomye yama tegeko mpuzamakungu Declaration Universelle des Droits de l'Homme, muravye kuri preambire igice ca gatatu ca preambire baravuga bati il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Nukuvuga yuko yo haje intwaro zitoteza abenegihugu, zica abenegihugu, zibarenganya, abenegihugu barafise uburenganzira bwo kwigwanako kugira ngo izo ntwaro zibave ku gakanu. Rero aha muca mwumva ko intwaro ibereye ariyo ntwaro koko ibereye abenegihugu. Erega iyi ntwaro irenganya none urenganijwe ninde azogutabara? Kuko n'itegeko ry'Imana riratubuza kwihora. Itegeko ry'Imana rivuga riti kwiguhora sukwawe, guhora no kw'Imana, kuko Imana yonyene nizo gutabara. Nukuvuga yuko n'uburongozi bw'igihugu ntibwihora, ahubwo buratabara umwene gihugu agowe. Iyo ubutegetsi butashobora gutabara umwene gihugu yarenganijwe n'uwundi mwene gihugu,
ubwo butegetsi murumva yuko ntacyo buba bumaze kuko nta mwene gihugu yemerewe kwihora. Ni muri iyo ntumbero rero muri iki gihe turi ku rundi rugamba, ni urugamba rw'ubutungane, ni urugamba rwo kuva mu bukene. Aha tubifate nka nkama kuko iyo atabutungane buriho umwe wese aca yicira urubanza nta kundi. Ariko rero kuno munsi dusanzwe twibuka ibyo twaciyemwo, tubanze twese twumve icyo ari cyo urugamba, twumve icyo ari cyo ibi tuvuga ngo ni ugushamirana, kuko ingwano benshi ntibazi n'icyo ari cyo. Ariko nagira ndabasigurire mu majambo makeyi kugira ngo uvuge ko abenegihugu bashamiranye, ni uko umugwi umwe uri hariya ufise na kizigenza, uwundi mugwi uhari ukaba hariya ufise kizigenza. Mu Burundi abantu barakunda kubesha cyane ngo abahutu n'abatutsi ngo nibo bahanganye, ngo nibo bagwanye. Twaba turiho turarondera umugwi w'abahutu waramajahe, uw'abatutsi waramajahe, kugira ngo turabe bakizigenza babo. Je narabarondeye narababuze, nta numwe ari isinya ati je nije na komanda abahutu, uwundi ati nije na komanda abatutsi. Nico gituma biravye neza twebwe mu Burundi twahuye n'intwaro mbi, twahuye n'uburongozi bubi. Ubwo burongozi bubi butuma haba abaza baravuga bati dutegerezwa kubwikurako. Rero ibyabaye mu Burundi tugiye turabiraba, twavuga ngo no kwihora. Umwene gihugu yo kwihora, uburongozi bw'igihugu buri hehe? No gushamirana. Mbega bakizigenza bizo nteko zibiri twitwa ubwoko baramajahe, mbega uburongozi bw'igihugu bwo bwari hehe kugira ngo bubanguranye? Aho nibibazo duca twiyumvira. Ariko nagira ndabasigurire yuko burya ukwivuna no kwihora ntibisa. Iyo utewe witekaniwe urivuna waguteye, ariko uwo muntu yigiriye hanyuma nawe ukaja kumutera, ntuzovuga ngo wari kurivuna, ugiye kumutera cyangwa ugiye kumwihora. Nico gituma umuntu yaguteye uburongozi bw'igihugu buca buza kugutabara, si wewe wihora, si nawe ukwiye kwivuna, kuko uburongozi bw'igihugu buriho kugira ngo bukuvune utaramererwa nabi. Twebwe rero mu Burundi ico nico cambere cabuze. Eho bwa mbere harabaye ubukoroni. Ubukoroni ni nk'igitero abakoroni bateye ku Burundi. Abarundi rero bari bafise uburenganzira bwo kwivuna uwo mwasi yateye igihugu. Nico gituma abarundi bashoboye kwihagararako, bakihagararako imyaka 7 yose bahanganye n'Abadagi. No kuvuga yuko urugamba rw'abarundi nigwo rwari ugukuri, urw'Abadagi ntigwarigo. Hariho izindi ngwano zabaye, twovuga singwano muga nagacinyizo n'agahotoro, kuko intwaro z'abakoroni zaciye zitangura gucinyiza abarundi zibacisha ku buhomba. Aho hose abarundi bari bafise uburenganzira bwo kubikura, ko nico gituma bagwa gasore baciye bagwana baharanira ingene abarundi bo kwishira bakizana bakidegembya bonyene bakari bo bitegurira kazoza. Ibindi vyabaye mu Burundi, harabaye itembagazwa ry'ubutegetsi ku Gikenye. Hajya tuvuga tuti nukumenja, gukura ubutegetsi bw'abene gihugu bwizewe n'abene gihugu ukabutembagaza ubumenje, kuko igihugu kitagira, noneho turabizi mu Burundi ngo ingabo zitagira umutware bazita impehesa. Igihugu kitagira ubutegetsi si igihugu. Zijya kudeta rero abantu baziteye n'abamenja barononye igihugu. Hariho ibindi abandi nabo bagumuka atamvo, ugasanga abantu nabicanye bagize umugwi wabicanyi. Abagize umugwi wabicanyi niba bafise ibyo baharanira, mu bisanzwe hari ubutegetsi nyabwo bwari kuvuga buti bubatunganirize, ahandi baba ari abicanyi bisanzwe.
kuko mu bisanzwe ntamvo nimwe iriho yotuma uja kwica mugenzi wawe cyangwa ukica bene gihugu, ntamvo nimwe ihari. Ibindi byabaye mu Burundi ni za ntwaro kajyanisha miryango. Hajya mugiye murasoma neza, intwaro kajyanisha miryango ni intwaro iryanisha abene gihugu hagati yabo, ikandi bigakorwa mu mategeko bakingiwe n'ubutegetsi. Mu Burundi mu 1925 harabaye itegeko rijyanisha abarundi rishigikiwe n'ubutegetsi. Ni intwaro kajyanisha miryango, ni apartheid yarabaye. Ntawo bideha kuko barajyanishije abarundi kandi bishigikiwe n'ubutegetsi bw'igihugu ko barabigiriye itegeko. Mu Burundi harabaye rero n'abene gihugu bandi nabo bavuga bati natwe rutegezwa kwikurako agahotoro n'agacinyizo. Ivyo vyarabaye nivyo vyashikiye n'umuhari CNDD-FDD. Hariho ibindi by'ubwicanyi butegurwa n'uburongozi. Uburongozi bugategura ubwicanyi neza, bakavuga bati tugira duhonye bariya, tureke bariya, dukingire bariya, twice bariya. Ubwo bwose ni bwa bwicanyi bw'agahomerabunwa bukorwa n'ubutegetsi. Ubwicanyi bw'agahomerabunwa ntaho nyabwoko rikorwa n'abantu. Iho nyabwoko ritarimwo leta siho nyabwoko. Hari ibintu abarundi tutaratahura. Ni vyiza ko tuzamwene iki gihe ari cyo gutahura. Dufate mu mugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira, waratanze icegeranyo ca mbere, twavuga tuti icegeranyo cibikorwa ca mbere. Ico cegeranyo carerekanye ko habaye ihonyabwoko mu Burundi. Mugabe ikibabaje uza wumva bavuga ngoya ngo none ntihari habaye ngo abandi bagomutse ngo bisha abatutsi ngo ikabonga. Nta numwe arahakana yuko hatabaye abicanyi bica bene gihugu ikabonga. Nibashake babica bavuga bati turiko twica babandi. None ubutegetsi bwoca buja kwica umwene gihugu wahariye bwambarangwe bumuhoriki. Ni haba hari kabonga ni huko ubutegetsi bwase guhangana kugira ngo butabara abarundi buhangane n'uwo mugwi, mugabo ugaca buja kwica mu ntara zose. None ubutegetsi burahakana ko butishe mu ntara zose. Ni kubera iki batari kuvuga bati twari duhanganye n'ujya mugwi kabonga, hariho abene gihugu baguye mu mporero. Mugabo ucumenga rero ngurumva guharaje gwa kagwi ngo karisha abatutsi ngo ubutegetsi nabwo buca bwica abahutu bose bo mu Burundi. Iyo insiguro irahari? Nta siguro ihari. Nuvuga yuko igihugu cyatwawe n'abantu batumva uburongozi bw'igihugu icarico. Ngira Imana jende musomyi naragize itohoza ku bintu byose byashikiye u Burundi. Naranditse n'igitabo kuri ivyo, nivyo nitohoreje ndaba neza. Umunsi nariko ndasoma igitabo cyanditswe na Buyoya kivuga ngo des négociations interburundaises long chemin vers la paix. Niho Buyoya yerekanye neza ko intega n'imarangara igisoda cihoye ku bwoko. Ndo nico gisoda cyo cihora ni cahe ngo pour raison de vengeance identitaire. Byanditse uko je nivyo nisomeye namwe muracocakira kiya gitabo mu gisome menga ni ku rupapuro rwa 43. Nivyo nisomeye yanditse kandi niwe cabona ciwe nyene. Ni wiyumvire ahavuga ngo l'armée en intervenant distinguait difficilement les fauteurs de troubles et la population civile innocente. D'où cette répression sanglante exécutée pour raison de vengeance identitaire. Siwe yibereye cabona we nyene. Biranditse bica bikwereka rero ubutegetsi bwabaye mu Burundi kuva umukoroni yinjira ko butari uburongozi bw'abene gihugu, bwarubuje gucinyiza no guhotora abene gihugu. Rero birumvikana ko abene gihugu umunsi umwe baba bafise uburenganzira, ni kujya burya burenganzira gwa Gasore yari afise bwuko ategerezwa kugwanya intwaro z'agahotoro n'agacinyizo. Muga murabona baca mugandagura. Ndadaye yaraje kugarukana demokrasi ati uko bigenda kose tuzogwana
gushika dushitse mugakavuga ati twe ntituzogwana n'umuheto tuzogwanisha politiki. Mwarabonye yuko nuvuga politiki ntaco ari kivuze, nta kindi cari gisigaye atari uko abene gihugu bo nyene bavuga bati twigwaneko. Rero tuze turamenya ivyatunze ibyabaye muri iki gihugu cacu kugira ngo tumenye ivyo ari vyo. Uno munsi ni murabe ingene abahutu n'abatutsi n'abatwa twese twicaye hamwe. Jewe naragerageje ngo ngire icitwa karenganyo, narindiriye ko mu ngwanya ndabura. Igihe navuga nti ubu umwana w'umutwa wese azotora kiya kibazo ca leta afise uburenganzira bwo kuja muri rya shure ryiza. Abahutu n'abatutsi ntibigeze bangwanya, murumva ko bamenga ndarenganije. Mugabo no kugira ngo dusubiza agateka abari barakumiriwe. Tuvuze tuti iyi miryango y'abatwa tuyironderera amatongo. Igihugu nikiraba hari amatongo tuyahe imiryango y'abatwa nabo baronka aho baba. Uwo byumva bivuga ngo namacakubiri meranda niko ndavyita. Amacakubiri meranda. Iyo umuntu yacinyijwe uramugarukana mu bandi akiyumva mu bandi bene gihugu. Ahandi utabigize acabona ko akumiriwe kandi arafise uburenganzira bwo kwigwanako kugira ngo wenyene yironderere agateka kiwe kuko yabuze ugakingira. Rero ibi byadushikiye mu Burundi twese tuvuge tuti Cirimoso ntibigasubire. Ntidusubire kubona indongozi zihengamira kuri abacanke bariya. Ubaye indongozi shakube uri nyumba 10 umenye kuri nyumba 10 y'abajya bose urongoye ari wewe ubarongoye ari wewe mwungere. Ni waba uri umuyobozi w'ishure ntuzovuge ngo ndumutu ndumututsi. Menya yuko uri umurongozi w'irya shure abakwiturana abahutu n'abatutsi n'abatwa. Murantangara kubera abarundi bataravyumva ivyo. Uzabumva bavuga ngurumva rero ngo abahutu ngo ntiturimwo ngo abatutsi ntiturimwo. We ni wabadeje uzoca ukorera abatutsi gusa. Ni waba umuyobozi wa hanaka uzokorera abahutu gusa. Mbwira ingene wicamwe imanyu urumva kubera dushaka yuko hose tubamwo twese tuba turimwo. Ndavuga je ndi deje baza umanyure uwo mudeje mu manyure mu bimanyu bitatu. Kimwe kibi gihutu, ikindi gitutsi, ikindi gitwa. Birashoboka. None ko hose twakeneye naho hazohatwagwa n'umuhutu abahutu n'abatutsi n'abatwa barahakeneye. Kubera iki aho ari kuvuga uti tuzana umwungere w'ukuri aduserukira twese ucuvuga ngo tuzana ubwoko bw'iwacu. Bajya abandi bacavuga ko atadeje bafise. None jewe ni nabandi ndi umuyobozi mukuru atwara regidezo nkabandi umuhutu. Ubutwara onatere akaba ari umututsi. Uvuze yuko rero aho ni sango bimeze neza. Muri onatere nta bahutu n'abatutsi n'abatwa bazohakenera. Muri regidezo nta bahutu n'abatutsi n'abatwa bazohakenera. Wumva none uriyo ko deje wa regidezo yabaye umuhutu. Wumva uriyo wewe uri umututsi. Tumumanyire rero mwimanyu birakunda. Ibi nukudatahura ubutegetsi bw'igihugu icarico. Ibi nivyo bizana rero ingorane mu gihugu nivyo bituma bene gihugu bashaka guca biganzura. Iyo umaze kumva kuri umurongozi ufise ubwoko ufise intara ubuhejeje guhengama no kuvuga hariho bankunzi nabanyagupfa. Abo banyagupfa barafise uburenganzira bwo kwiganzura kubera iki bapfa kandi arabene gihugu. Iyo mvugo rero nitwa dushaka Burundi butera imbere tubanze tuyiveko. Tubanze tuyiveko twumve indongozi. Ari umuhutu akora nabi tumuhane. Ari umuhutu uzakora nabi tumuhane kandi bimwe byo gushikira arega hariho ucavuga oya ko ari umututsi w'iwacu ntibamukoreko. Nawe yisha igihugu. Mbege ejo abene gihugu barenganijwe yarenganije. Nibavyuka ngo biganzure uzogira gute? Uzoca ugenda ngo reka tugwe hamwe. Noneho niyahembwe muramona tabaha. Ivyo byose nivyo bizana ubugugu. Iyo shetani rero yadufashe ikadusamaza harageze ko tuyikura kuko ubu hariho urugamba tujya twinjiremo twagwinjiyemo noneho nuko hari habo mbona batagumva nabwo rero nagira ndarubasigurire mu majambo makeyi. Ubu turi mu rugamba rw'ubutungane kugira ngo ntihagire umurundi arenganywa mu gihugu ciwe c'amavukiro. Turi mu rugamba rwo kugwanya ubukene. Izo ngamba zibiri izo nitwazishobora muze muce rero muvuga muti ubu rero turashitse kuko ntibishobora kumvikana ko hari umwene gihugu akwiye kurenganywa mu gihugu ciwe c'amavukiro.
none ko turiko tugwanira urugamba tugwana ko tugwanira ubutungane umwasi ninde tugwanira ubutunzi bw'igihugu kugira tuve mu bukene umwasi ninde tubanze tumenye umwasi duhangana abarundi twese twumve yuko dutegeza guhangana n'uwo mwasi kandi tuzomunesha nitwaba turi mu butungane umwasi nuwo wese acimanza zangondagonde n'umwasi ntimuje hirya no hino n'umwasi tumugwanye twivuye inyuma uwo muntu arenganya uwarenganya wese n'umwasi niwe duhanganye kuko abenegihugu dukeneye kwiberaho twagwanije akarenganyo atawandya wangura atanyagupfa atankunzi na nyagupfa atamwana n'ikinono none abo bashaka nimufate yuko rero iyo ni nk'ibombe bateze kugira twame dutuntuye ku mutima rero cyambere tugira urunani twese dukundane we ni warenganywa numve ko ndenganijwe ujya ni yarenganywa numve ko ndenganijwe none usigaye umenga kubera ya shetani yadufata harenganijwe mudasangiye ubwoko menga nta kibazo ingorano yigira iyo harenganijwe uwo musangiye ubwoko ivyo teshwa mute twumve yuko umurundi wese arenganijwe ni twese tuba turenganijwe tubanze tugira urunani twese dufatane urenganije umwe twese tumenye wakurenganije ko ari umwasi w'igihugu ndazi bizoca bigenda neza turemera gukundana turemera gukundana kuko hariho abantu bareka nko bigisuma kagenda kikiba ntibagifate ntibakome n'indi urugo gifatwa mugumenye yuko yibye kwa naka agiye abimaze ejo azokwibahe urahazi none ntiyabimaze acazi wawe none kubera ko utamugwanije hakiri kare kugira ntazashike iwawe twese rero umenye ko niba aba bariko bakizangondagonda iwawe wewe uraheje none ntutsinzwe ntutashe ejo nuwundi kuko bajya n'intahaha nico tuba dutegerezwa kubagwanya twivuye inyuma urugamba rw'ubutunzi umwasi ninde urugamba rw'ugwanya ubukene nagira ndababwire nasanze nihenze umwasi nujya ariko adutega imitego ituma tuguma dukenye twagiye guhiga ubukene kumbe hariho umuntu adutera ubukene kugira ngo tugwane urugamba rugwanya ubukene ubwa mbere dupanga komandema ibiro bikuru by'urugamba umukuru wavyo nababwiye ni jewe rero uwo tugwana ninde ubwa mbere rwo rugamba kugira turugwane hategerezwa kuba hari ubutegetsi kuko umukozi wese wa leta ari muri iyo komandema wese umuntu wese azi yuko afise amabanga agahembwa n'ikiya ca leta ari muri komandema iyo komandema kugira ikunde nuko ibifise uburyo logistique na finance l'argent c'est l'honneur de la guerre n'est-ce pas l'argent c'est l'honneur de la guerre no kuvuga yuko umuntu wese akoze kucitwa ikigega ca leta canke ibintu byose vyotuma twese dutunga twese rusangi no mwasi duhangana ni nkujya muntu aza gatega ibombe kugira muze mwame iri kwirabaturitsa nubwo bukena duteye birababaje nko kubona nk'umuntu avuga ngo je narugwanye wewe rwanda urugamba urwanira igihugu ugacuga mu gihugu agitembagaza nareke kuduhenda yarafise akandi gatima shetani murazi nge dikora murasoma mu gitabo ca Yobu niho muzombenya shetani nge nikora ngo abana b'Imana bari bagiye gutembera ngo na shetani cyari muri mitigi cyari mutamenya aho hari abiyise yuko barugwanye batagwanye namba cari gishetani twaguma tugendana gusa ngo nibatsinda nce n'iki gihugu none wosigurira umuntu yagwanye agacahinura igihugu twumvikana agacavuga ngo yashesha amaraso ico gihugu yasesera amaraso agacavuga ngo nigipfe turabe neza shetani rero burya gwakurikira abana b'Imana nagwo ruja muri mitingi basubiye inyuma bagiye gutanga raporo ku Mana shetani naco kigendamo ati nawo ari mu matego
ati wabonye umugenzi wanje ahemuka yitwa Yobu ngo namubonye ngo mugabo bareka guhemuka kuko wamugiriye neza ntiyari shetani none ntiyaretsanye n'abana b'Imana hariho abavuga ko ari intwari bari shetani twagendanye n'ikimenyamenya nabo bose bariko basambura igihugu no musi nituze turamenya kuraba abantu kuko bavuga ngo uja kwa mu Burundi agira amaso ntagira amatwi umwe wese amenyekanira ku camwa yama kugira tumenye yuko we uri intwari nuko uri kurabungabunga igihugu nuko uri kurateza imbere igihugu muguriko uragitembagaza ukimunga nk'umuswa wewe nturimwe mu ntwari jewe rero niko ndabaraba kuko narabonye ndabona kandi ndategera ntibishobora kumvikana ko ari umuntu agiye ku rugamba agaca agwanya igihugu uwo ni shetani yari yakurikiye abana b'Imana yari yakurikiye intwari rero tumenye neza yuko iki gihugu dutegerezwa kugishikanaho rwa ruririmbo rw'umugambwe CNDD-FDD ruvuga duharanire demokrasi ntituve intwari ibereye igihugu kiri ku mategeko atandumwe aca hejuru y'amategeko ugiye hejuru y'amategeko n'umwasi tumwirukako nta kubaga umugenzi ni wabura umugenzi wiwe no kuba muvuga rumwe rero nawe tuca rutagwa kukurereka kuko umwe wese amenyekanira ku camwa yama umwe wese umuntu wese yononye nushaka ko tuguma mu bukene tubanze tubarabe neza rero abo bantu umuntu arenganya namaze kumuvuga uwuca ugwangondagonde uwunyonora itunga rusangi ni umwasi none ubwo abo bitwa ko bari muri ya etat major yo kugwana urugamba ubwo si bonyene bariko baratwononera none mbwira ingene wa muri etat major ushaka kugwanya ubukene uhanganye n'umwasi akaba ari wewe ucukorera umwasi nyene mu kwiba mwumvise tubaze turabemwo rero muri twebwe abo bose bahembwa ari hera ca leta bariko baragitembagaza tubarabemwo atakinya none si umwasi mbwira urwo rugamba tuzorugwana gute uwo tugendana ariko adukwega ishati none ntimwagwanye ugumuheto ntitwagira tiraye usigaye inyuma waramwemerera kandi acakurasa none mbwira uwo muntu tuzogwanana urugamba rugwana ubukene nawe aguma atega amabombe gusa ngo ntidufe duteye imbere twubaka asambura tugira ngo twubatse ibarabara ryomaze imyaka 20 agaca agiba rikamara imyaka 2 mwarabonye iryaca ibitoki aho baheza kuryubaka ryasambutse ujya si umwasi yabigize none ujya n'ubukene canke n'ujya yivye rijya kaburimbo ibarabara ryabo banzandora ntiryaheza bataranariheza none bajya bivye sibo basi kubera iki tugira ikinya nitubaza turaba abo bantu bafise uburenganzira bwo guhenura igihugu tubaze tubikureko tugire tugendane n'abarukuri hariho abandi batugendera ko gusa bibinebwe bicariye ngaho gusa bakarya bicaye abo nabo nyene n'umwasi tubakoreshe ku nguvu tubakoreshe yase gukora dushira ku ruhande nta yindi nzira ihari kuko ndabwire murazi urugamba kugira dushika dushitse twaciye ku ngamba nyinshi ubu nibaza ko ikigwa twaracize mu vyibuke tugitangura ibiganiro vy'amahoro nta bantu batabishaka jewe ndicabona ndazi igihe umuntu yarize yojeje gusinya amasezerano yo guhagarika ingwano ndamubuze yararize umwosorura kandi ga umuntu akuze ga yafise imyaka myinshi umwosoro uraza ngo igihugu kiragiye kiragurishijwe igihe twariko turashira hamwe ingabo zacu jewe hariho numvise yavuze ati jewe igihugu nahora ncungera kiragiye nimucungere mwebwe none uwo ntihari umwasi erega twaciye kuri vyinshi tuvuze tuti demokrasi ishinga imizi ntimwibuka ingwano twagwanye ingwano mu migambwe bajya bose baba bariko bagwanya kugira tugume
mu ntwaro zaziri z'agacinyizo iyo cya gihugu gishingiye ku mategeko kugira ntikize kibeho baragwanye mu migambwe baragwana murazi hageze amatora ubwo nyene muribuka cavuka ikibiri muribuka mu 2005 paripeho twefunere yaciye irasago ntibibe mu 2010 adese ikibiri biravutse mu 2015 rede tabara nantuzeye senarede ibiravutse bajya bose nabadashaka ko haba intwari ishingiye ku mategeko mugabo twarabatsinze amashimeshi komana izo ngamba zose twarazitsinze nimumbwire rero aka kantu k'isupu niko ko tunanira ntuze ko tubabona ubu ubucugwa ngo ndagondejewe abene gihugu birirwa baranyitwarako twirirwa turazisubiramwe imanza tuzisoma gushika aho tuvuga tuti dufise abacamanza batize twirirwa turazisoma dusubiramwe ukabona yuko umucamanza atize none uwo si umwasi urazi kwigira mu barembe utari umurembe ngo urashoboye guca imanza utazi n'amategeko y'igihugu iyo wemeye kuja guca imanza uburi rutura si wa wundi avuga ngo nkorera umushahara aba ari umuntu aje kubanguranya gutunganiriza abantu kumvikanisha abantu naraye mbonye umuguverineri w'igitangaza abaguverineri bose boza barakora uko basha jewe umuntu akoze neza kabisa ndamuvuga niyo ukoze nabi ndakuvuga ndababwire guverineri w'Ingozi ari ngaha hari uri ngaha ndababwire urubanza rwari rumaze imyaka 10 naje baranyituye ndababwira ndindira conseil supérieur de la magistrature turabe yuko izosubire ikarugorora yaragiye ari buramatari afata abo babiri baburana biriwe bicaranye ejo ega sikera baricarana gushika arabumuhuza barumvikana neza bose atawarya wangura baca barasiriranira amasezerano ko biheze n'urubanza bagiye kurukurana n'ingene bagiye kubana mu mahoro byose ibyo bapfa baravuga kimwe kure cyose ingene bazokigira ntuze ababura amatari mwumva bonkorera uko mwumva ko zamanza ntizo baziheze jewe naragiye hajya mwishirwa mu ngiro gimanza ndaraba ingene umucamanza yabaye ari wahanganye n'umuburanyi byarantangaje umucamanza acaje mu kibanza cy'uwaburanira urumva arafise n'umucamanza akagira akaburanira umwe agaca hangana n'uyu naravyiboneye neza icambabaje yari umumama nico cambabaje yari umumama ndabona ingene hanganye cyane oya mupfaso basi twaze twumvikana gushika muremeka n'inkoni shushe nguyu n'umugizi wa nabi ngo ahubwo gwahaza kudutema ngo ni muwe umva ciya mu mwasi w'umucamanza ntoya ni umviriza twumvikane none wewe waje kwitwara kuri ivyo ko yahatswe kubatema canye nishigwa mu ngiro y'urubanza nguyu ni ntagondwa okay reka turaba urubanza ariko asaba ko ruja mu ngiro muravyemera ntimuvyemera bageze aho ngo baratsinzwe abone baratsinzwe ngoya ngo hari hindi gigatakweretse ngo nabaza ikwereke nayo hanyuma ntego nawe yinyereke urumva wari kwaburaniye nawe mbwira yuburana murumva umucamanza ngo nawe mbwira yuburana ngo soma ngo hari hindi point ngo hari ya hepfo njada yisoma ngo none we ko atayishize mu ngiro ntwamugabo kubera ko utabishize mu ngiro ibi ati nta nifaranga bigeze banyaka kugira ngo bantware ahantu hanje none wewe wari kuyatanga ati nubu nyene ibihumbi 600 avuga ati jewe nubu nyene cyadayatanga mupfaso none umva muri ko mufiki ahubwo ntimwigeze muyamwaka kubera iki hariho ahashaka ko umuntu arenganywa kandi urubaza rwaraciye mwiyumvira none nk'uwase umwasi ababura amatari tangura mube ba serugo mugende murabayo matati hagati ya muyirabire kuko nabonye ko bishoboka bazoko izi manza civile birashoboka ko tuzimara birashoboka tuzifatire mu ntoki none ko babaye nabi kuko urabona umuntu ari kwarira busema kabisa agashirira gose kubera iki arazi ko afise uwo yaguze uru n'urugamba uwo n'umwasi
dutereza kumenya abo duhanganya baribo. Umuntu hanyonora itunga ry'igihugu ni umwasi. Ntituzubire kuvuga rero ngo ubukene nibwo mwasi. Ijya ni bombe, burya bukene ni bombe, turaba uwayiteze ninde ariko adutuma tudatera imbere. Ninde uwo tumuhige baciye bajigasha bagira umunsi mukuru bagiye kunywa karindwi ngo navuze ngo nihenze ku mwasi. Ubu namumenye ngo nari nihenze ku mwasi. Ibombe ndayita umwasi, aho wayiteze ari we yo kwitwa umwasi. Umuntu urashaka kutugumiza mu bukene niwe mwasi, tuzomwirukako. Uru rugamba kugira ngo turugwane nuko twese tugira urunani. Izo bombe bateze tuzitegure. Hariho ibombe yindi umundi mwasi yitwa shetani yazanye ubunebwe. Ubunebwe nabwo nyene nubuva kwa shetani mwabagabo mwe n'abakenyezi. Ubunebwe none ubunebwe niwe mwasi. Oya, icazanye ubunebwe nasanze hariho shetani kuvuna inkokora ikagutwara umuzirikanyi wose. Nagenda babwira twirukane iyo shetani, twinjize umutima mweranda. Twinjize mutima mweranda mu muzirikanyi wacu. Ishetani y'ubunebwe tuyirukane kuko nayo n'umwasi, tugwane nawe. Kandi nivyo urazorara usenze neza uvuga uti Mana ndagusavye ibikorwa vyejo nzinduke mfise ingoga nyinshi nzenkore n'ingoga nyinshi. Uzuraba ingene uvyuka n'ingoga nyinshi, mugabo ukagenda ukiryamira nk'impene uribagira no kuvyuka. Urazi igituma wibagira? Wase gukora ubutumwa Imana yagutumye bwo gukora kubera iki? Ariko umuntu yavuze ngo Imana duhe ikibazo cyambere yagize neza, tumukomera amashira. Ni mutima mweranda nta wundi. Kuko jewe kubera mba maze gusubiramwe ahantu kuhasoma inshuro nyinshi, ubu sigaye mbaza kwicara naho soma umurongo umwe ndawicara ko nkabaza kawiyumviye. Ndababwire naricaye kurajya babwirizwa 10 kwibwirizwa rimwe gusa ngo ntiwibe. Naragicaye ko mara nk'umunsi wose ndi kuri ryo. Nsanga kwiba, urumva twebwe muri droit twize kwiba no gufata ikintu cy'undi ukagira gwawe ataguhaye uruhusha. Naganda babwire gutungwa n'ikintu utirondereye n'ubusuma. Mwari mubizi gutungwa n'ikintu utirondereye none wagikuye. Reka twumvikane ko atari cyo wirondereye, wagikuye amajahe. Twumvikane ubusuma no gufata ikintu kitari gwawe ukakigira gwawe nyene cyataguhaye uruhusha. None wowe ikintu utirondereye ngira ingere kiba gwawe. Wakirose gute? Wakirose gute? Tungwa kandi mwikoro wanu menga niho muvyigisha cyane. Nimwe mwigisha cyane ico cyari. Kuko mwebwe muri Islamu bigisha yuko tungwa nibivuye mu nguvu zawe. Ndabeshega tungwa mwe byiranditse mwikoro wani nahe kubahereka ndayisoma nanje. None shitse mu bashehe bumushehe, shitse bakizwa nka umukizwa. None sindi umwungere wa mwese. None erega nico gitwa mugize ubumwe. Ndabwire mwarimu turafise itunga ntitwarimenya. Cece twandabwira byose n'urugamba. Simperuka mu bihugu by'Abarabu, mperuka muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Naragiye kuramutsa umukuru wa Ligue Islamique Mondiale. Yarambwiye kumbe turi kugahiye ntitwigere tubimenye ngo Burundi nico gihugu cya mbere cy'akarorero muri Afrika. Aho yaravuze ati kubona mushobora kwicara hamwe abakirisu n'abayisilamu mukigisha ngo mukareka shehe akigisha, mukareka pastor akigisha, mukareka patira akigisha, atagorane mufise muri gitangazo. Yambwiye uko nyene, yavuze yuko Uburundi aribwo buzoba akarorero muri Afrika. Nawe nyene byamutangaje.
mbere yaciye anyemerera ko azoduterera ku gicaniro kandi ko igihe tuzocugurura n'abazoba arimwo yarabivuze ati kandi igihe muzokwinjira ntegerezwa kuba ariho ndi turafise agahiye ntitubimenye. Hanyuma ndiko ndamusigurira namubwiye nte mbe urazi iyo biva mu Burundi kuva kera narindi twese twemera Imana imwe rudende, ibindi no kuza dusahiriza gusa. Ubonye ati ndabona twese tukuba muri ya Mana imwe rudende, hanyuma imigenzo ingere tushikira ivyo vyiza vy'Imana niho honyene haba iyo diversity. None wumva twotandukana gute Imana ikungiye ubumwe twese turumva tuja ku Mana, none wumva ho bamacakubiri gute? Iyi nico bita indongozi. Rero indongozi nziza yungira ubumwe abene gihugu. Wowe ukazobura indongozi ukavuga uti ujya mu jama ndamwakira ujya sinda mwakira, karabaye urugamba warutangwe kuko umwene gihugu arafise uburenganzira bwo guharanira agateka kiwe. Ngume ndabisubiramwo nimwaba mushaka yuko uburundi ico twagwane tugishikako, tugerageze umwene gihugu wese yumve yuko atunganiwe agateka kiwe kubahirijwe mu gihugu c'amavukiro. Hanyuma duce twigira ku kivi bimwe vyadutera inzigo vyitwa ubukene biveho. Ikindi no babwira imisi yose nukubaha komandema. Iyo mutubaha indongozi ntibikunda. None mwoja ingabo zitagira umutware zica zibimpehesa, umuyaga uratwara hariya ubundi ugatwara hariya, none wumva musubira kuja hehe? Ikintu citwa kubaha indongozi zitagure ziba indongozi z'ukuri, mugabo n'abene gihugu bubahe za ndongozi, bubahe komandema. Hariho ibintu bibabaje mwarabibonye mu minsi heze, mwaravyumvise aho badukekeza ngo mbega ngo ya mavoka mwatera ari hehe, ngo ko abandi bariko barayashora hanze bazana amahera y'agaciro. Muribuka tuyo turatera amavoka, twaratera abandi bagasigara bararandura inyuma yacu, sivyo? None twagize n'ayasigaye yacitse ku icumu, aho kuvuga ngo tuyashora azana amahera y'agaciro tuyacisha mu binywabi ntagera kimwe atumarira. Kubera iki? Kutubaha uburongozi. Jewe hari umunsi navuze ijambo ndarivuze ku mugoroba, mu gitondo zabona umuntu andugikiye message ambaza ikibazo navuze mu ijambo naraye mvuze. Narababaye cyane kubona abantu badashobora kumviriza ijambo ry'umurongozi wabo. Mwe mushaka tuze tuje he muri mpehesa? Dutegerezwa kurikira uburongozi, kuko no mu ijambo ry'Imana handitse yuko umurongozi yerekana inzira y'Imana, akerekana ibikorwa vyokorwa n'inzira yo gufata, hanyuma abandi bagaca baja ku kivi. Igihugu nigishobora gutera imbere rero twese tutari ku kivi. Abantu basigaye inyuma n'inkuja asigara inyuma agasigara rarasa abandi mu mugongo. Twese rutegeza kugira urunani. Ubu nagize nti ubu nkeneye ko umupfuko ujamwo amahera, nshaka yuko tufungura neza, ndabwira nti turondere utuntu tworora tworoshe korora. Mwarumvise ku maradiyo ntibariko barankekeza bantwengera mu ryinyo, namwe muraca mukurikira mwanye kuvyumva, muzosigara muri icuzi inyuma nimwabona bakurikiye. Mugwaruka rumaze kunkurikira ndazi ko rumaze kubona ivyo ari byo. Ndabwire none mwosigura gute ingene navuze ntitwiyororera gakwavu murabe ko katazozana amahera, hakaca haza umuhinga mpuzamakungu akavuga ngo ivyo bintu wavyimviriye gute? Wenyene ari we atwereka ingene umurundi wese ashobora kuba umumiliyoneri. Mugabo hariho abandi bashaka bati kirazira ko abandi batuga n'intunge ndumwe. Jewe nubake amagorofa ngira ibiduga vyiza vyose bibe gwanje, hanyuma abandi barashaka bakene baza barankorera inkofera aho nciye nguko mwana wume. Hariho abafise uwo mutima, nabo banyonora ituga ry'igihugu avuga bati ivy'igihugu nta kuntu vyompabwa, abandi bagashaka bagakena jewe ntunze. Ntibariho none. Ikibabaje nabo nyene bari bafise ubutumwa bwo guteza imbere igihugu byo gukomanda ubwo rugamba. Nico twandabwira yuko tuhagabire duhamagara Imana itwirukanire shetani,
ituzanira urukundo hagati yacu, umwe agowe uwundi abagowe. Hariho akandi kantu nasomye mu ijambo ry'Imana karakomeye kajye kanu mwe mukabona umegara karu gatoyi ngo umwe wese abone ko mugenzi we hari camurusha. Uwo kabona yobona umengana kantu gasanzwe. Iyo umaze kubona ko mugenzi wawe akurusha, none hari umuntu yikwije muri byose. Niba buri muganga ntukeneye mwarimu, niba buri mwarimu ntukeneye umurimyi kugira aze kurima ivyo ufungura. Nta numwe adafise impano Imana yamuhaye arusha uwundi, nukuvuga turi bamagiriranire. None mbwira ingene nzoramirwa nako kantu kawe wowe ufise ntagukunda, ntucunyima. Rumva dutegerezwa gukundana kuko umwe wese upfuma umwisemba kugira ngo uramigwe nakajya afisa kurusha, nawe aca gukunda kugira aramigwe nakajya ufise nawe umurusha, n'uwundi twese mugasanga mutima mweranda yaradukundanishije ku buryo umwarenganijwe twese ruzoba turenganijwe. Tugire urunani twese rero tugwanye ikintu cyose cyoshobora gutuma tuguma dutuntuye ku mutima dusubira mu magume. Gutyo niho tuzoba koko tugumije ryabanga Imana yatubitse ikavuga iti nimugende ku rugamba muzotuma, kubera mwebwe muzotuma abarundi bose batekanirwa mu gihugu. Reka rero ndabashimire, shimire intwari zarugwanye, abakiriho n'abatakiriho, ndetse ntihagire uzovuga ngo hari habo twagwana banyereke uno munsi ko rumugabo. Hajya umwe wese yarafise imvo. Burya Imana ica mu nzira nyinshi, nico gituma uba ari igihe cyo kwiyumvira duheze tuzirikane turekuriranire, kuko Imana ica mu nzira nyinshi. Ndababwire, reka je ndababwire, bamuza murasoma ijambo ry'Imana muzobona ko Imana ica mu nzira nyinshi. Mwarumvise umugani wa Akabu bena wa mworo, umwe yarafise umuvinyu intuzeye umuzabibu Naboti. Muribuka yuko Imana yamubwiye ngo Naboti, aho Naboti imbwa zasabagiriye amaraso yiwe, niho nawe imbwa zizosabagirira amaraso yawe. N'umwami Naboti n'umworo. Naboti arasaba ikigongwe muga Imana urenganije. Ndababwire ntuzurenganye umworo. Ikintu kitagira umuntu atagira umuburanira, imfuvyi n'abapfakazi uzobumeje naho usaba ikigongwe ubutumwe ku Mana. Imana ntiyemeye guheranwa, yarasabye n'ikigongwe. Imana iriyibagiza gatoyi, iriyobagiza mugabo umunsi uri izina, kubera ya shetani mukoresha yashatse kuja kugira igitero ku bandi, kumbe ni shetani iri kwiramukwega kugira ngwe muri ca gihana Imana yagira. Hanyuma Naboti abaca batangura guhanuza abahanuzi, ngende singende. Hanyuma rero abandi batinya umwami, bamwe babahanuzi babi. Ndagenda babwira umuntu jazompanura ngo arabe ikinezera, uwo ni azoba ari mubi, narabe ukuri aho kuri aba ariko amhanuza. Abandi baramutinye rero, ni sawa boja gutera uzotsinda mwami, ni sawa ganza sabwa we uratera nta ngorane. Mugabo mugenzi we namubwira ati urabaza uhanuza abahanuzi bose wa mugabo ngo ariko ngo ntimuhamagare mbe ni Amosi, ngo ntimumuhamagare ngurya ntigera ngo jewe ngo avugira neza ngo bigirira neza. Mugo buruhiro baramuhamagara yase. Muga rero Imana nayo ingene imeze yaciye ikoranye inteko mwijuru iti je mbwira ninde yoshobora kuja guhenda Akabu wa mwami. Urumva Imana yakoranije inteko mwijuru aho yicariye ati muri mwese ninde yoshobora kuja kumuhenda kugira aje kugira igitero acaherayo. Bose bararaba, hanyuma hacavamwo umutima umwe uvuga ngo jewe atuzobigira gute ngo nzomuhenda. Ngo sawa urabishoboye wegenda umusugi
murumvise Imana irungitse umutima wo gusukana aca baramusuka bati ni sawa wa mutumwa nawe wamuvugishwa we wavyumva aravuga ati mugabo ni wagenda uzoherayo atahabwo banza mu mupfunge ngo muce muzamura muhutwa kurya duke ngo gushika ngarutse nawe acavuga ati nanje ndakubwiye ni wagaruka nzoba navuze ikinyoma Akabu yaheze ku rugamba none reka twumvikane mwumvise inzira byaciyemo kugira ngo imbwa zica zisabagirira amaraso yiwe hahandi nyene naboti imbwa zasabagirira amaraso yiwe Anze mwumve rero nashaka kubabwira iki nimuze muvuge ngo uwo mwagwana n'umwasi nikimenyamenya ndababwira igituma atari umwasi nimumbwire ingere twabihejeje atawunesheje uwundi nimwashobora kumbwira igituma twahejeje atawunesheje uwundi twese dutwenga mwabonye irya ka espoir kugira ibeho Imana ibirimwo nukuvuga rero ikimenyetso ca mbere yuko tutagwana kuko turabasi ahubwo Imana yari ifise ingenere yapangiye Burundi nuko twabihejeje turi mu kanyamuneza atawufitiye inzigo uwundi